Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Isangwe ni gwanyu nshuti namwe banywanyi ba RPA mwakoze guhitamwo gukurikirana amakuru y'iradio y'abanyagihugu yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi mu Kakaro mwaka w'2021. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata cy'umutekano umuntu umwe yitavye Imana abandi 8 barakomereka mu isanganya ry'imodoka ryabereye muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi. Mu gisata cy'agateka kazina muntu umunyagihugu wo muri komine Gihanga yafunzwe azira gukomoza inka ziwe yarakwiye kurekugwa kuko yarahohotewe. Abajejwe ubutungane bari bakwiye kwikubita agashi bagatunganiriza abanyagihugu bato uwicaha cagiriye agahanwa bataravye igihagararo ciwe. Ivyo bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana. Ido nido ni murano makuru. Mu gisata c'imibano abanyagihugu bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke batunga gatoke hishira hamwe Mining Burundi ko ribicisha imyuka mibi ibishobora kuzobatera ingwara zitandukanye. Navyo nyene murano makuru twabibateguriye. Nongere ndabaramutse ndabahe nikaze mukanya inkuru imwe ukwayo. Aya makuru reka tuyahere mu gisata cy'umutekano. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu 5 barashwe n'umupolisi ku mutumba w'Ingoma muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi. Umupolisi yarasha abo bantu akaba yariko agerageza kubatesha igihe bariko bagerageza kumenagura imodoka bakoresheje amabuye n'amatafari yarihejeje kugonga abantu. Amakuru ava aho ibuhiga avuga ko iryo sanganya ryatumye umuntu umwe ahasiga ubuzima 8 nabo barakomereka. Nayo mu gisata c'agateka kazina muntu umuryango w'umwigisha wo kuri lycée communale ca Mumandu muri komine Rutegama intara ya Muramvya urasaba kumenyeshwa aho wabo yoba apfungiwe. Uwo mwigisha akaba yafashwe mw'ijoro ryo 27 ruheshi bukeye haraye habaye umutego ku modoka muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Inkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Claver Kobako umwigisha wo kuri lycée communale ca Mumandu muri zone na komine Rutegama intara ya Muramvya yahagaritswe mw'ijoro ry'igenekerezo rya 27 ruheshi uyu mwaka. Uwo mwigisha yafatiwe aho yarasanzwe aba ku mutumba Nyarunazi bukeye haraye habaye umutego ku modoka zari zigeze aho nyene kuri uwo mutumba hafi y'ibiro vya komine Rutegama. Muri uwo mutego hakaba harishwe abantu boba barenga 15. Isoko rya RPA aho mu Rutegama bimenyesha ko abapolisi bafashe uyu mwigisha asanzwe mbere ari umukorerabushake w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge aho mu Rutegama bari kumwe n'uwitwa Innocent Zandimana umunywanyi w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba narongoye lycée communale Hozana iri mu gacimbiri Kaniga aho nyene ku mutumba Nyarunazi. Inshuti n'abagenzi b'uwo mwigisha bavuga ko bagerageje kumurondera mu busho bwose bwa komine Rutegama bagahebura bakagira amakenga rero ku mutekano w'uwabo nariryango hari na bamwe mu bari bafatiwe rimwe n'uyo mwigisha bakekwa kw'ico gitero ariko bakaba bararekuwe ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Uwo munyagihugu yemeza ko umwigisha Claver Kobako ariko azira umwikeko. Bamukuye muhira fatwa n'abapolisi bamwagiriza ngo bize kwibintu aribo nk'ababanyi n'inshuti nta kintu na kimwe bizi ko kumurenganya usanga ari abagomba kumudodobereza ahubwo wikeko niwe yakumira umuryango niwe yawutunze urumva ingaruka zika ziba nyinshi gusa abana 4 n'umugore urumva carigorana urumva no kuba ababanyi no ku nshuti bose ngo umutima irahagaze nta n'uzi iyo ageze dusaba ko twamenya ahantu ari ubu akwiriye kubabwira umuryango utekane. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Stani n'imbona musitanteri wa komine Rutegama ariko kuri telefone yiwe ngendanwa bakaba batwishura ko ari mu kibanza ca kure. Emmanuel Niyungeko arakenuye tukiri mu cyo gisata nyene c'agateka kazina muntu barasaba ko arekugwa atakirinze gusabwa
abo n'abajyango b'umunyagihugu yafashwe agafungishwa na musitanteri wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke amuziza inka ziwe. Batabaza abakurira musitanteri gufasha nyabuna uwo munyagihugu agakomorerwa utwiwe, bakanasaba umuco kukungene inka z'umunyagihugu zageze mu ruhongore rwa musitanteri wa komine Buganda Aimable Nishimwe. Kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri wa munyagihugu Emmanuel yafatwa agafungishwa na musitanteri wa komine Buganda kuko yaragiye gukomoza inka ziwe zimaze indwi zitatu mu ruhongore rw'uyo mutware. Yarasubiye kuboneka yungururijwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoki, gusa ibitunga vyiwe n'ubu ntawuzi akayambu kavyo. Yaraye muri polisi y'Cibitoki niho yaraye, ejo bamukora muri documentation bamushira kuri polisi. Ejo bagiye kumuraba baramubonye kuri birigade, ariko zanka n'ubu ntabwo twazibonye kw'iraro sindasi yadushira. Kubamwegereye batakamba ko ubutungane bwokora na nyene gufunga ubwiwe ngo nico kiburaje ishinga, kandi asaba kumenya abamwivye. Ibyo bintu biteza kuja mu bucamanza, nawe yarahakanye kabisa, avuga jewe nshaka inka zanje, aho munyereko umusuma yanyize, aho wantoreye azina ambwire ko yantoreye. Ariko ndatangaye kubona nanje nkurikira ivyanje ndohoka yashitse ngaha mu gace, niko asanga bababwiye. Inka uwo munyagihugu asaba akaba yari yazibuze haheze indwi zitatu. Abegereye uruhongore rwa musitanteri Pamphile Hakizimana bavuga ko izo nka zimaze muri urwo ruhongore haraheze indwi zitatu nyene. Uruganda rwa RPA rwashoboye kuronka musitanteri Pamphile Hakizimana ariko ntaco yashimye kuvuga. Aimable Nishimwe, tugukengurukire. Umunyagihugu wo muri komine Gihanga afunzwe ku itegeko rya musitanteri wa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke ngo nuko amusavye inka ziwe afise yarahohotewe. Bishikirizwa n'umucamanza Janvier Bigirimana yanonosoye ivy'amategeko. Kubwiwe uwo musitanteri yakoresheje igihagararo afise. Vyongeye ivyo uwo mutegetsi yakoze ngo ntaho bitaniye n'ubusuma. Dukurikire Janvier Bigirimana. Twaguye mu gahundwe kumva umusitanteri yubahuka kwiba umunyagihugu, amaze kwiba kumusubiza ibiba vyibwe agaheza kacamufunga akamutoteza, bisigura ko no kumwica yari gushobora kumwica kuko abasuma mwe nabo ntaco bagera umutwe. Ikindi naco nuko amategeko yahonyanzwe ku rugero rudasanzwe, na cyane amategeko yemerera abantu ko batunga ivyabo, kikaba ari n'icaha kuko ubusuma bukozwe n'umuntu uwo ari we wese, cyane iyo bukozwe n'umuntu akoresheje igihagararo afise mu by'intwaro, byumvikana ko harimo inyongera kibi, bisigura yuko uwo munyagihugu yahohotewe. Ubundi kuva kibonaho izo nka ziwe aho ziri yari afise uburenganzira, amategeko arabimurekurira yuko izo nka yaca zitora akazitahana. Kumbure kubera zari zifiswe na musitanteri byumvikana ko umunyagihugu atashoboye kuca zitahana, ariko bwari uburenganzira bwiwe yuko amaze kuzibona, amaze kuzifata yateza kuca zitahana. Uno munsi ntivyumvikana ingene umunyagihugu rero afunzwe, vyumvikana ingene uwo musitanteri yubahuka kwiba akongera ivyo yivye akabiramangana. Tugasaba abajejwe intwaro, cane inama ya komine, tutibagiye urongoye intara, na cane kubijanye n'amategeko agenga ivy'intwaro no kumvo zijanye n'ivya politike, bo mufatira ingingo zibereye. Ariko tugasaba ubutungane nabwo yuko bwo kwikubita gashi byaha vyakozwe n'ivyaha bidasanzwe. Tugasaba yuko bo muta muri yombi kandi bagatunganiriza uwo munyagihugu bakamurekura. Ntivyumvikana ingene ubutungane bwubaho bukagufunga uwo munyagihugu, ntivyumvikana ingene ubutungane umuntu ajerwe intwaro yiba bakamukingira ikibabaho kumuhasha, kugira ngo ejo n'ejo bundi abajejwe intwaro bamenye ko hatezwa kuba akarorero, batatezwa kuba abantu batoteza abanyagihugu bakora amarorego nk'ayakozwe n'uwo musitanteri. Inzego z'ubutungane mu gisirikare cy'u Burundi zari zikwiye gukurikirana Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye mu ntumbero yo gutunganiriza abanyagihugu bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza kuko atawuri hejuru y'amategeko. Bishikirizwa n'umushingwamanza Yves Runyagu asanzwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ni nyuma yaho Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye asanzwe arongoye ibatayo y'amajana 212 muri komine Gihanga yagirizwa n'abanyagihugu kubahohotera mu kubakubita no mu kubakomeretsa cane. Kurikira umushingwamanza Yves Runyagu.
nk'abandi barundi bose twarumvise biciye ku maradiyo ibibazo abanyagihugu muri Bubanza muri za Gihanga bariko barahura navyo kubera inyifato itabereye y'umusirikare Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Kuri ivyo rero ico twovuga nuko ari ibintu birababaje cane mu gihe tuba tuzi ko mu gihugu hariho amategeko kandi amategeko ahana abakora ibyaha nk'ivyo baba abanyagihugu basanzwe ariko kandi naho bo baba ari abantu bari mu nzego z'umutekano nabo nyine birabaraba. Aha rero twotera kamo inzego za gisirikare zibijejwe ziriho kandi turazi neza ko no muri kahise hariho abasirikare abapolisi bahanwa hakurikijwe amategeko. Inzego ziriho z'ubutungane mu gisata c'igisirikare, aho rero twobatera kamo ko bogerageza bakihutira gutunganiza abanyagihugu mu kubafasha guhana cane uwo musirikare yakoze ayo makosa, mbere bakanagira ko nkumbure bakanabasabira n'indishyi y'akababaro kubera ko mwarumvise ko hamaze kubaho umuntu akubitwa hagakurikira ubumuga. Murumva ko biba ari ngombwa ko habaho igikorwa kugira ngo uwo muntu atunganirizwe. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate dutandukire igisata c'imibano. Inyubakwa ziri ku nkengera z'uruzi Kamesa muri zone Musaga ya komine Muha zirageramiwe n'inkombe z'ugo ruzi ziguma zisidagurika. Abanyagihugu batabaza basaba ko aho hantu co kimwe n'ikiraro gica kuri ugo ruzi kimaze igihe caracitse vyosanurwa. Eloge Kwizera. Abanyagihugu bo muri zone Musaga komine Muha bamenyesha ko mu nyubakwa zibangamiwe n'isitagurika ry'inkombe z'uruzi Kamesa harimwo ahitwa kuri Warisi hegukira Eklezia Katolika. Abariko barubaka nabo bakaba barahevye. Hari amashanti atandukanye barahagaritse kubaka, kuvuga inzu itangura baraheruka kubaka hamwe n'inzu iri ku kimanga ca inzu iri hejuru y'ikimanga nyene ngiyo muri Warisi yegukira Eklezia Katolika hamwe n'izindi nzu ziri haruguru nyene hamwe ahora habera ibintu vy'amakaraoke. Ingaruka z'isitagurika ry'inkombe z'uruzi Kamesa akaba ari umurengera. Muri izo harimo yuko abatari bake bariko barimuka. Uruja n'uruza nabwo rutakigenda neza kuko n'ikiraro kiri kuri urwo ruzi cabomotse kuva kera. Imigenderanire hagati ya karitsiye ya Kamesa ya mbere ubunye abafise imiduga nta n'umwe ashobora kuwuraza muhira, aho n'ugira umugwayi aremvye adashobora kumudepasa canke umukenyezi agiye kwibaruka, aho bisigaye bigorana kubanza kuzunguruka ugasanga umuvyeyi ashitse kwa muganga yarushije. Benshi bariko barimuka barahavuye, bariko barahava bose, eka n'abari basigaye bose bariko barimuka. Hari imodoka binini vyahora bihaca ubu ntikihaca, eka n'imodoka ntoyi ntikihaca n'imoto ntishobora kuhaca kuko ibarabara ryaramanyutse rwose. Abo banyagihugu basaba ko inkombe z'urwo ruzi n'ico kiraro vyosanurwa ibintu bitarunyuka. Eloge Kwizera urakenuye. Abanyagihugu bamwe bamwe bo mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko amatara mwamwe afasha mu bijanye n'uruja n'uruza yashizwe nabi ku mabarabara. Bavuga ko hari aho bishika ayo matara agahakwa gutera amasanganya. Eloge Divin Remesha. Ayo matara yidogerwa n'abanyagihugu na cane cane abagendesha imiduga. Ahambere havugwa ko yashizweho mu buryo budashimishije ni kwibarabara RN3. Ayo matara aherereye hafi y'ishure kaminuza bitiriye umuco Université Lumière. Uno munyagihugu arasigura aherereye ayo matara n'ingorane biheza bikabatera. Uvuye mu Kanyosha haca habaho ngaha nyine iri bisa rimanuka rija ku maseyise, hanyuma uyundi akava kwa Kapanono naho nyine hariho fure umva mwese murahagaze. Rero niba barekura ijya ivuye mu Kanyosha nimba yarishaka guca imanuka ku maseyise, uva no kuvuga ko wowe uciza kukubloka wowe wari ubandanije hariya mu Kanyosha, urumva wari kuva mu Kanyosha ushaka kumanukira ku maseyise udashaka kubandanya, bazishizeho nk'uko umenga ivuye mu Kanyosha itegeza kugenda directement hariya anye kuri international. Ahandi ayo matara yashizweho mu buryo budashimwa n'abanyagihugu ni kwibarabara ryitiriwe President Melchior Ndadaye. Iyo karompwe kuri garuti mbere mbere gushikira ku karompwe hafi cyane
hariho amafefe rero kurekera akanomfu hakaca habaho izindi fe ni ukuvuga ngo wewe urahagaze kuri iyi fe iyindi fe uriko urayibona mu maso yawe kurya ucuhagarara iyindi fe atani ikintu na kimwe isigura mu bibanza bimwe bimwe birashika ko mbere n'abiyunguruza mu miduga bibaza icyayo matara yashiriweho isoko ryacu ritanga akaroro ko kwibarabara ryitiriwe uburimyi aguma n'umuraraje aguma barungika naho fe biri muri rouge muri sanse guhagarara aguma barungika kuko urumva ntaco muba muhagarariye ngo izindi zirengane ni ukuvuga ngo mwibemuza kuba muhagarariye ubusa abo banyagihugu basaba ko ayo matara yosuzumwa uko akora narijya hariho ayatagikora n'ayandi akora nabi mbere hakanasubirwamwo uburyo yashyizweho mu bibanza bimwe bimwe kubera ko ashobora kubangira akamaro ku mutekano wo mw'ibarabara hamwe yutunganywa neza uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka abo mu gisata kiraba amabarabara mu Burundi kugira twumve ico babivugako. Erozivere Mesha urakoze tukiri muri ico gisata nyene c'imibano ihinguriro ry'inzahabu gishira hamwe Tanganyika Mining Burundi riricisha imyuka mibi abanyagihugu bagegereye na cane abiryo shira hamwe yahaye indaro mu gihe ritarabashumbusha abo banyagihugu bo muri komine Mabayi intara ya Cibitoke bafise ubwoba ko bashobora kuhandurira indwara zitandukanye idonido na Eric Niyonzima. Bamwe mu banyagihugu bene amatongo akorera mu ishyirahamwe ricukura ubutare Tanganyika Mining Burundi muri komine Mabayi intara ya Cibitoke batashoboye gupangirwa amazu kubera batararonswa umuzibukiro baciye bahabwa indaro mu nyubako z'iryo shirahamwe. Abo banyagihugu bagizwe n'imiryango y'ababa 10 bamenyesha ko babayeho nabi mu bigo vy'iryo shirahamwe kuko ihinguriro ry'inzahabu rirakora hamugwa mugwayo rukababuza kuryama. Abo banyagihugu bamenyesha kandi ko iryo hinguriro rirungika mu kirere ivyuka binuka nabi bakavuga ko bafite impungenge ko bazohandura indwara zitandukanye. Nini mpuze mugabo dukeye mu gihugu barababomoreye amazu bamwe barangaye hariho n'abaki bamwe iyo societe nyene baba mu rupangi ndani abo bapangiye muri iyo societe baba ndani mu mpangu urabona hariho iri mashini barara nabi hariho amaside ararabanukira nabi sivyiza kabisa. Umukuru wa zone Butahana nawe nyene arababajwe n'ubuzima ubanyagihugu babayemwo kandi atacari bugire kuko nahari mu bajeje intwaro ico kibazo kiramurengeye. Birambabaje cyane gose kubona abantu ndongoye umengo ni impunzi kandi bari bifitiye amazu babamwe. Uruganda rwa RPA nitwashoboye kuronka engineer Uwizeye Ibrahim umushikiranganje w'amasoko ntangaguvu kugira ngo iricashikiriza. Tubamenyeshe ko leta y'u Burundi yahaye ruhusha iryo shira hamwe ricukura ubutare Tanganyika Mining Burundi gukorera mu ntara ya Cibitoke mu kiringo c'imyaka 25. Eric Niyonzima arakenuye. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'intwaro ibereye amezi 6 araheze abakozi bakorera mu ivuriro rya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bataronswa agashiruka bute kabo bita PBF. Abo bakozi bidogera urongoye akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kudatanga uruhusha ngo bahabwe agashiruka bute kabo kandi haciye igihe kari mu makonte y'ivuriro ryabo. Inkuru tuyibaze Dani Claire iratwumva. Abo bakozi bo kwivuriro rya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko badatahura impamvu bataronswa agashiruka bute kabo bakunze kwita PDF nkuko vyahora. Bamenyesha ko barindiriye ko bahabwa amafaranga yabo amaso yaheze mu nzira. Mu kugira ako gashiruka bute kaboneke bisabwa ko muganga Jumeko Eveline arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko bw'igisagara ashira ku mukono. Abakozi b'iryo vuriro bagiriza uwo mukoresha kuba intambamye mu kwanka ko ako gashiruka bute bakaronswa. Amafaranga ari ku makonti yacu ya santé de santé trimestre ya kabiri bashize ko mu kwa gatanu mugabo umetse chef de district ugene we yanka gusinya amezi badufite hatandatu. Ikibaza cyane abo bakozi bo kuri iryo vuriro ngo nuko yandi mavuriro akurira ku karere k'ubuvuzi ko mu bumanuko bamaze kuronka ako gashiruka bute ndetse n'abakozi bo ku rwego rw'akarere baramaze kuyaronka nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Ndandi mavuriro bararonse nko mu Ruziba mu Kanyosha bayariye nikera kuri twenyene Musaga nyene tararo abakozi 34 nibo bashaka kuboya amaboko mu bwongo amezi yose ariko bo bararutiye barihaye bo ubu amatwa dusumira gase baronka ya kabiri itrimestre ya kabiri abakozi ba CTC Musaga bo batararonka na trimestre ya mbere. Murumva yuko ivyo bintu ari umubabaro wose aho umukozi ari we atanga umwimbu akaba ari we atazirayoye akaba ari we adashimirwa.
abakozi ngo barituye Musanisoni Charlotte arongoye iryo vuriro rya Musaga nawe aheza barungika kubamukurira ariko nta cavuyemwo. Twarituye titire mutwara centre de santé ku Musaga aca bavuga ati nimugitware comité de gestion. Comité de gestion baragiye chef de district Sid nta nishu nziza itomo yabahaye. Hanyuma uwo twateze kwitwara ko nyene yarometse chef de district Sid niwe yateze kudutunganira nta nishu. Abakozi bo kwivuriro ryaho muri zone Musaga basaba abakurira muganga Jumeko Eveline arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko kumusaba agatanga uburenganzira bwo kubaronsa ako gashiruka bute kabo kuko kubgabo ngo bagafitiye uburenganzira. Uruganda rwa RPA rwarondeye Musanisoni Charlotte arongoye ivuriro rya Musaga ariko telefone yiwe yarizimije. Amakuru dukura mu begereye abarongora akarere k'ubuvuzi ko mu bumanuko amenyesha ko ikibazo kijanye nako gashiruka bute kiri ku barongoye iryo vuriro ryo kumusaga ngo kuko aribo bariko barateba gutanga ivyo basabwa bijanye na code kugira ngo habe ikurikizwa ryiza ry'ubutunzi bw'iryo vuriro. Dani Claire iratwumva urakenuye mukanya dutandukire igisata c'indero. Aya makuru tuyasozere kuri iyi nkuru yo mu gisata c'indero. Abavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye bita Betel ryo mu Carama bariyamiriza ingingo y'umuyobozi w'iryo shure yabatoje amafaranga avuga ko ari ayo gutegura ikibazo ca leta bita exeta. Abo bavyeyi basigura ko batojwe amafaranga y'umurengera mu gihe n'ivyo yategerezwa gukora bitakozwe bakabona ko ari ubusuma. Elvis niyo mwongere. Amafaranga agera ku 75,000 niyo umunyeshure wese yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri bita Lycée Betel yategetswe gutanga n'umuyobozi w'iryo shure azubwa izina rya Samuel. Uyo muyobozi w'iryo shure yabwiye abo banyeshure ko ayo mafaranga ari kwitegurira ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri ya kaminuza. Naho biruko iyo ngingo abavyeyi babo banyeshure bayamirira kure naho batanze ayo mahera. Abo bavyeyi bakabona ko ivyo umuyobozi yakoze ataho bitaniye n'ubusuma. Kuri uyu w'Imana uyu muyobozi yurije abo banyeshuri imiduga ibatwara Mutumba mu ntumbero yo kwitegurira ikibazo ca leta. Bashitseyo baciye bajanwa mu Kivoga aho mu nyuma bamwe bahavuye bavura uburaro mbere bahitamo gusubira iwabo. Mu ntango uyu muyobozi we yari yabwiye abo bavyeyi ko muri ayo mafaranga 75,000 umunyeshure wese yatanze harimwo cyankenerwa byose. Abavyeyi babo banyeshure bagatangazwa n'ingene abana babo bariko barafatwa ukutariko mu gihe basabwa amafaranga menshi ku munyeshure kugira abo bana babo bitegura ico kibazo ca leta. Muri kino gihe abavyeyi basaba bijeje cyane cyane abajeje igisata c'indero mu gihugu kupira hasi ico kibazo kuko kubgawe ivyo umuyobozi w'ishure Betel ryo mu Carama ariko arakora ataho bitaniye n'ubusuma. Byongeye abavyeyi bamenyesha ko atari ryambere akora ibisa n'ivyo. RPA twashoboye kuronka umuyobozi w'iryo shure kugira agire ico avuze kuri ivyo yagirizwa. Wanarondeye François Vyarimana umushikiranganje w'indero kugira nawe agire ico ashikirije ariko turamukena. Elvis niyo mwungere urakenuye. Ni no kuri iyo nkuru yawe duce dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi mukakaro umwaka wa 2021. Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwadutije umwanya wanyu mukadukurikira. Ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu n'agahwane.